No musi turahimbawe kubwo uyu munsi mwiza, umunsi udasanzwe, umunsi w'agaciro, umunsi aho ibyacu byahinduka. Haleluya! Umunsi aho twahindurirwa amateka, umunsi aho twahindurirwa amazina, abari bitwa abanyavyaha, haleluya, bakitwa haleluya abagororotsi b'Imana. Abari mu muzimagiza bakinjira mu muco. Uyu munsi turahimbawe kubw'igikorwa Kristo yakoze. Nta muntu n'umwe yabikoze, si twebwe, si wewe, nta n'umuntu n'umwe yabikoze, ariko ni Kristo umwana w'Imana. Haleluya, umwana w'Imana. Rero tugiye gusangira amajambo y'Imana. Uyu munsi numva mpwemu yarashize ku mutima wanje. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo umunyavyaha yaratabawe. Haleluya, umunyavyaha yaratabawe. Nabibwiye abo mu gatondo ravuga ni iri jambo umunyavyaha nari ndarize, ariko mugabo muri nondwi nari ndyamye sinziriye, numva ijwi riko rirasemerera rivuga ngo umunyavyaha, umunyavyaha, umunyavyaha. Sinarinzi ico ngiye kurikoresha, sinari numva ico bisigura, ariko mugabo bukeye banza numva barambwiye ngo nije nzokwigisha. Ndatahura ko ngiye kuvuga iki gikorwa Yesu yakoze ku munyavyaha. Rero nje kukubwira ngo wewe munyavyaha waratabawe. Nje kukubwira ngo wewe munyavyaha waratabawe. Haleluya, twaratabawe bene data. Nitwari gushobora kwikiza, nitwari gushobora kwitabara, nitwari gushobora kugira ngo tugaruke mu madwa yacu abi Imana yari yarashizeho, ariko hariho Kristo umwana w'Imana yaje kubikora. Hariho Kristo umwana w'Imana yambaye umubiri araza ku isi, yambaye umubiri araza gutabara, araza kudukiza. Umwana w'umuntu ntiyari kubishobora, umwana w'umuntu ntabyo yari gukora, kuko yari yaracumuye. Twari twaracumuye, twari tumeze nk'intama zisabagiranye, ariko Kristo araza yambara umubiri, aje gukora igikorwa kimwe gusa, aje gushitsa intumbero principal imwe gusa, aje gutabara umunyavyaha. Abanyavyaha twaratabawe. Nico gituma tunezerwa uyu munsi, nico gituma duhimbaga uyu munsi, nico gituma tunezerwa uyu munsi, nico gituma haleluya umunezero udahagaze ku mpuzu twambaye uyu munsi canke ibi twakoze uyu munsi, ariko umunezero wacu ugahagarara ku cyo Kristo yakoze ku buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwa ubugingo budashira. Kubwo urukundo Imana yakunze abari mw'isi. Nagerageje kugira ikigereranyo dushobora gutahura neza. Iyumvire wewe urafise umwana, kandi ni umwana w'ikinege, ni umwana umwe, hanyuma ni umwana ukunda cyane, kuko ijambo ry'Imana riradushingira inaha rikatubwira ngo Imana igihe Yesu yari karabati yavuga ngo nguyu umwana wanje nkunda cyane, umwana ukunda cyane. Hanyuma hariho umuntu yitwa umunyamahanga, araje aragukoshereza, araje akora amafuti kuri wewe. Hanyuma uwo muntu, uwo munyamahanga aciye agenda, aciye yiruka, aciye agenda kuburanirwa, ariko aricuza, ari mu mibabaro, ari mu miborogo, ari mu marira kubw'igikorwa yakoze. Ariko kubw'urukundo ukunda uyu muntu, naho yagukoshereje ukaca utanga uyo mwana wawe w'ikinege, wa wundi wari ukunda, wa musheri wawe, wa wundi uvuga uti
uyu mwana sha ni ntakogwako, ariko akaba ari ucurungika kugira gende gutabara uriya muntu wa wundi yaburaniwe, ariko kandi wa wundi yari yagukoshereje, ariko mugabo ukacurungika wa mwana wa akaca agenda kumurondera, yari akamusanga yari muri uko kumusanga yari harimo nukumererwa nabi. Igikorwa yakoze ariko arakora uyu mwana kirababaza ubugingo bwiwe, aramererwa nabi, arakora ibishoboka byose kugira wa wundi, haleluya, cyaha cyari kiri kuri we ngo gihanagugwe. Hanyuma akamuzana, amaze kumusanga yari akamuzana atari karamuzanisha kumubwira ngo wagipfuwe, urabona ingene wabaje papa, wagipfuwe, urabona ingene wababaje data, wagipfuwe, ni wowe utumye mbabara, wagipfuwe, ni wowe utumye ngira amere guko ndiko ndamererwa, wagipfuwe, raba ingene merewe, raba ubuzima ndimwo kubera we gikorwa. Ariko mugabo akamuzanisha urukundo, akamubwira ngo data aragukunda, nawe wamuhemukiye aragukunda, nawe wamuhemukiye aragukunda, nawe wamuhemukiye arashaka kugaruka, arakeneye kugaruka. Wa muntu akaza, amaze kuza si ibyo gusa, akaca ahabwa uburenganzira nk'umwana, haleluya, akaca ahabwa uburenganzira nk'umwana, agacika umwana mu rugo. Ndi umwana mu rugo rwa data, haleluya, ndi neza, olega saka ya marabraya rekende bakashinde le bayo close mbaya le kare close kai mali koshindere wa muntu hariya amaze kugaruka akumva andi mu rugo bwa bundi aje umunyabyaha natabawe. Ngomba kuvuga ikigamene data, nje kuvuga ngo nitwari gushobora kwicungura, nibyari gushoboka ko twicungura, twari twaratawe, twari twarashizwe kure y'Imana, ariko hariho Kristo yaje kubikora, hariho Kristo yaje kudutabara, hariho Kristo yaje kubikora. Nje kuvuga iki? Nje kuvuga ngo twarakunzwe, twarakunzwe mwene data. Urukundo rw'Imana, nje kukubwira ngo urukundo rw'Imana rwashitse no mu rupfu, urukundo rw'Imana rwashitse mu rupfu, urukundo rw'Imana rwashitse aho umwana w'Imana apfa, haleluya. Urukundo rw'Imana rwashitse no mu mubaro. Nje kuvuga ngo uracakunzwe, warakunzwe kandi Imana ibishaka, warakunzwe Imana ibikunze, warakunzwe, haleluya. Nje kubwira umuntu ari hano, uri hano muri kino kibanza, ariko uravuga ngo nta numwe nkunda, nta muntu ankunda, nta uyu n'uyu ankunda, ariko nje kukubwira ngo n'abantu batogukunda, nje kukubwira ngo hari uwagukunze, haleluya, hari wagukunze. Twarakunzwe bene da. Urukundo rw'Imana ni wo rugereranya n'ibyo umuronderako, haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riraza ikatubwira ngo usangwa yaratanze umwana wayo, izobirite kutugirira neza muri yo. Bisigura yuko ibyo umuronderako ntushobora kubigereranya n'urukundo igukunda. Hari abantu nga muri kino kibanza, haleluya, utari kurumva umenga ukunzwe n'Imana kubera ibyo uri kuramurondera ko atari karabikora. Ariko nje kubwira ngo haleluya, hewe urukundo kugira rugaragaze yatanze umwana wiwe, haleluya, yatanze umwana wiwe. Ikigira kabiri mwene data ngomba kubwira, nje kukubwira ngo uri uw'agaciro,
Haleluya. Turaba agaciro, nta bandi tubona mu ijambo ry'Imana, nta bandi tubona, nta bandi atari kiremwa muntu tubona. Imana yonyine ariyo yimanukiye gutabara. Haleluya. Uri uw'agaciro. Niki kiro kirakubwira ngo wowe nturi uw'agaciro? Niki kirakubwira ngo wowe ntubibereye? Niki kiro kirakubwira ngo wewe uri uw'inyuma hariya, uri uwo gupfa, uri uwo gutabwa? Ariko je kukubwira ngo uri uw'agaciro mu nyonga z'Uhoraho, uri uw'agaciro. Hari amaraso yasheshwe ku bwawe. Haleluya. Hari amaraso yasheshwe ku bwawe. Yesu ashimwe cyane. Igikorwa Kristo yakoze muri Yesaya 53, Yesaya yaragerageje vraiment kudekriva ingene Yesu yababaye aje kuducungura. Byukuri igikorwa yakoze Yesaya arabivuga neza. Iyi chapitre yose urashobora kuyivuga, abambi urashobora kuyisoma, ariko jewe natoye imirongo mike ifise udu precision duke nshaka kuvuga. Umurongo wa 5 Yesaya 53 bavuga ngo yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro. Haleluya. Twari twaracumuye, acumitwa kubw'ibicumuro byacu. Umurongo w'8 naho bakavuga ngo yakuweho no kugirirwa nabi no gutsindishwa. Mubo murunganwe rwiwe ninde yabishize ku mutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho? Ibicumuro by'abantu banje nivyo nakubitiwe, nivyo yakubitiwe. Haleluya. Umurongo wa 10 ukatubwira ngo yamara Uhoraho yashimye kumujanjagura, yaramubabaje, ahazotanga ubugingo bwiwe bw'ikimazi, kwikimazi ko cyo gukura kw'ivyaha. Azobona uruvyaro rwiwe, azoramba. Ivyo Uhoraho agomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe. Umurongo wa 12 bavuga ngo nico gituma nzomugabanganya umugabane n'abahambaye, kandi azogabura iminyago n'abanyenkomezi, kuko yasutse ubugingo bwiwe akageza gupfa, agaharuranwa n'abanyabicumuro. Yamara ubwiwe yishize kwicaha ca benshi, kandi asabira abanyabicumuro. Haleluya. Aha aya majambo uri kurayumviriza agenda ashimikira avuga icaha, umunyabicumuro, umunyacaha, umunyabicumuro. Anshaka kuvuga iki bene data? Nje kuvuga ngo icazanye Yesu kuri ino si yaraje gukiza umunyavyaha. Haleluya. Yaraje gukiza umunyavyaha. Misio ya mbere Yesu yayimuzanye, misio nkuru yarimuzanye, kwari kugira ngo twebwe dukire, kwari kugira ngo imitima yacu imuhindukirire, kwari kugira ngo imitima yacu igaruke kuri we, dukizwe. Haleluya. Twebwe twari abanyavyaha. Haleluya. Yaradukijije, yaradutabaye. Yesu yarafise umwitwarariko mu kuza kuri ino si, yarafise umwitwarariko yuko umunyabicumuro, umunyavyaha akizwa, agahindukira, maze agakizwa. Atari uko areka arakora ibikorwa byiza, ari uko gusa yizeye umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ico nico kiraje Yesu, nico cyari kiraje Yesu shinga. Haleluya. Nico cyari kiraje shinga Yesu. Ico nico cyari mu mutima w'Imana. Imana iri kiraraba isi, ibona imitima y'abantu bakizwa. Imana ibona isi, ibona abantu bakizwa. Haleluya. Imana iri kirabona isi, ibona abantu bayihindukirira. Haleluya. Ngo kugira ngo nihagire uzopfa rubi. Mwene data uri ngaha muri uyu munsi, nje kukubwira ngo uyu munsi n'umunsi wawe. Uyu munsi n'umunsi wawe. We utarahindukirira Yesu, ariko ukaba waje mu vy'abamwakiriye muri Pasika. Pasika yitwa kujabuka, Pasika yitwa kurengana. Twarajabukijwe.
haleluya, atari kubw'ibikorwa byacu, ariko hari umugororotsi yaje ku isi yambara icaha, haleluya, ngo yahindutse icaha kugira twebwe ducika abagororotsi muri we, haleluya. Mwene data aje kubwira ngo wewe utaramwakira, uyu munsi n'umusi wawe, uyu munsi ni pasika yawe. Abana baririmbye bavuga ngo Yesu niwe pasika yacu. Mwene data aje kubwira ngo Yesu niwe pasika yacu, Yesu niwe pasika yacu, Yesu niwe pasika yacu. Icamuzanye ni kugira ngo umuntu niyihana, umunyavyaha niyihana, umunyavyaha niyamwizera, hanyuma aronga ubugingo budashira. Yesu ashimwe cyane. Ndabona umutima w'Imana uguma urazwi ishinga n'umuntu atarakizwa. Ndabona umutima w'Imana uguma urazi ishingwa n'umuntu akiri mu vyaha. Ndabona umutima w'Imana, haleluya, ikiubabaje, ikiuremereye, haleluya, n'umuntu akiri kure yiwe. Ariko je kubwira mwene data, ntacu bikorera atari kumwizera gusa. Uyu munsi ucika umusi wa, uyu munsi ucika umusi wa, uyu munsi Yesu arakugenderera. Uyu munsi na wewe pasika irashika mu bugingo bwawe. Yesu ashimwe cyane. Mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23 batubwira ngo iki? Ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Twese twari twaracumuye, twese twari kure y'Imana. Yewe n'ababandi bagenda biyoroheje, bagenda bunamye, bagenda bitonze, babandi bafise imico myiza. Oya nje kubatangariza, iri jambo ico riko riravuga niriko riravuga ivyo. Oya ririko riravuga ngo mbega uyu mugabo yaje kugupfira, mbega waramwakiriye, mbega waramwakiriye. Nico riko riravuga ni haleluya. Twese twara abanyavyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ico bene data nico cyari kiraje ishinga, nico kiraje ishinga gushika n'ubu. Imana iritwararitse wa wundi ataramumenya. Imana iritwararitse wa wundi akiri hariya, wa wundi akiri muri bya bindi, wa wundi akiri hahandi, wa wundi ataramumenya. Imana iritwararitse wa wundi ataramwizera. Iyo ico nibwo buremerezi mu mutima w'Imana. Haleluya. Imana niyarungitse Yesu kugira aduha amazu, kuko amazu n'abatarakizwa barayafise, ahubwo bafise meza gusa. Imana niyarungitse Yesu kugira baduhe imiduga, kugira baduha abagore n'abagabo. Ivyo ni bito. Nimba ubonera Yesu muri ivyo, nje kukubwira ngo mwene data, haleluya, ni wataye ubwami bw'Imana. Ariko ubwami bw'Imana, haleluya, ikiraje ishinga mu bwami bw'Imana, ikiraje ishinga ubwami bw'Imana nuko, haleluya, utaramwakira mwakira. Haleluya, ubwo nibwo buremerezi mu mutima w'Imana. Haleluya. Iyo turiko turavuga pasika, ni intsinzi kucaha. Haleluya, ni intsinzi kucaha. Haleluya. Mwene data wowe uri hano muri kino kibanza, ikiriko kirakwagiriza cyose uyu munsi, kiriko kirakwagiriza kikakubwira ngo nubikwiriye, nje kukubwira ngo wewe ntushobora kwikiza, ntushobora kwikiza. Ariko Imana irashaka ko uyu munsi umuhindukirira ukavuga ngo jewe sinokwikiza. Uriya mugabo niyagiye kwikiza, niyikijije, ariko hari wagiye kumutabara, hari wagiye kumutabara. Haleluya. Maze yinjizwa mu rugo, yinjizwa mu rugo. Natwebwe twinjijwe mu rugo, natwebwe twinjijwe mu bwami bw'Imana, natwebwe twacitse abana b'Imana, atari kubw'ibikorwa byacu, ariko kubwo igikorwa Kristo yakoze mu buzima bwacu. Yesu ashimwe rwose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Muri Matayo igice cya 1 umurongo wa 21 batubwira ngo iki? Ngo azovyara umwana w'umuhungu,
aha Yesu ntiyari bwavuke, ariko bariko baravuga icyo azobaje, bariko baravuga mission Yesu kizoba kimuzanye, bariko baravuga ikizoba kimuzanye, agenda yiwe yari ihagaze. Haleluya, yari ihagaze kuki? Ngo nawe uzomwite Yesu, ngo kuko ari we azokiza abantu ibyaha byabo. Haleluya, haleluya. Muri Yohana wa mbere igice ca 3 umurongo wa 5 bavuga ngo iki? Ngo kandi murazi yuko yahishuwe kugira ngo akureho ibyaha, ngo kandi atacaha kiri muri we. Haleluya. Timoteyo wa mbere igice ca mbere umurongo wa 15. Uyu ni Paulo ariko aravuga, Paulo wa undi twemera, Paulo wa undi yahishuriwe, yaronse hishurirwa risumba irindi hishurirwa, Paulo wa undi Yesu yagenderera mu buryo budasanzwe. Nguye ariko aravuga ngo iki? Iri jambo ni ryo kwizerwa, rikwiye kwemerwa gose, yuko Kristo Yesu yazanywe mw'isi, yazanywe mw'isi no gukiza abanyavyaha. Muri bo jewe ngo ndagahebuza. Haleluya, haleluya, ndagahebuza. Uyu ni Paulo karabivuga. Igihe kimwe Yesu intumwa ziramugenderera, ziramubaza ikibazo, zari zaryohewe kuko zariko zisenda amadayimoni, amadayimoni akagenda, zariko urayibona zikoranye n'ibintu nyene nkuko maître ariko arabikora. Hanyuma nyene baraza nyene baramubwira nyene baryohewe. Haleluya. Muri Luka igice ca 10 umurongo wa 20 baravuga ngo iki? Arababwira ngo nimunezerwe yuko haleluya ngo impwemu zabumviye, ngo ariko ngo munezerwe yuko amazina yanyu haleluya, amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Je nagira ngo yari kuca babwira ngo bravo, wa courage, ndaryohewe, ndahiriwe. Ariko mugabo acarabereka yuko ivyo ku mwana w'Imana ni bito. Haleluya, ku mwana w'Imana ni bito, ariko kirushirije kuba ikiremereye ku mwana w'Imana nuko amazina yacu yanditswe mu ijuru. Haleluya. Mu yandi majambo nuko twakuye mu vyaha tukitwa abagororotsi, tukaja mu bwami bw'Imana. Uwo ni wa mutima w'Imana beneda. Ico nico kiraje ishinga umwana Imana beneda. Ico nico kiraje Imana, nuko twese dumuhindukirira, nuko twese dukizwa, nuko twese tuza kuriwe, nuko twese atanumwe. Na wewe mwene data niwikumire uyu munsi. Haleluya. Pasika sidini, oya ni gikorwa Kristo yakoze. Pasika haleluya sumugenzo. Ngo ifoko nja gusenga ngo ku Pasika sumugenzo, ariko ni gikorwa Kristo yakoze ku buzima bwacu. Haleluya. Andi hose Pasika nta siguro yari kubifise, andi ho Pasika nta siguro yari kubifise. Ariko je kukubwira ngo mwene da, usanga uri kuranyumva uyu munsi Imana ico yinezera nuko izina ryawe ryo kwandikwa mu ijuru. Haleluya. Uyu munsi ico nezera Imana, uyu munsi Pasika Imana yoguha nuko izina ryawe uyu munsi ryo kwandikwa mu gitabo c'ubugingo. Haleluya, ugacika umwana w'Imana. Yesu ashimwe ca, Yesu ashimwe gose, Yesu ashimwe bantu b'Imana. Haleluya. Hariho umugani muri Luka igice ca 15. Uyu mugani abafarisayo n'abatoza kori baraje bavuga ngo bibona abatoza kori bose n'abanyavyaha bariko baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanyabwenge bivyanditswe
baridodomba batuyo yiyegereza abanyabyaha. Mwene data aje kukubwira ngo Yesu n'umukunzi wawe, naho abantu boguta nje kukubwira ngo wewe arakwiyegereza. Naho wovuga ngo wewe nubikwiriye, nje kukubwira ngo Yesu arakwiyegereza, ngo yiyenyegereza abanyabyaha, ngo asangira nabo. Haleluya. Umurongo ukurikira badufashe ngo abaciriye umugani ati hogira umuntu muri mwebwe afise intama 100, yotsa imwe muri zo ntiyosiga izindi 99 mu gahinga. Subira muti mu gahinga. Mu yandi majambo nta uzicunze. Mu yandi majambo ni mwimenya. Akaja kurondera yazimiye kugira ngo ahayibonera, kugeza ahayibonera. Umurongo wa 4. Okay. Iyabonye ayiterera ku bitugu wakanezerwa. Abantu b'Imana, haleluya, haleluya. Imana ikijije uwazimiye, Imana iranezerwa. Imana itabaye uwazimiye, Imana iraryoherwa. Haleluya. Ngo yoyishira ku bitugu akanezerwa. Banda murongo wa 6. Ngo yashika mu rugo agahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe, akababwira ati tunezeranywe. Haleluya. Turyoherwe, tugira umunsi mukuru, ngo kuko mbonye inama yanje yarizimiye. Haleluya. Umurongo w'7 baca batubwira ngo ndababwira yuko mwijuru bazonezerwa batyo umunyabyaha umwe uyu munsi umwe gusa yo kwihana, ijuru riranezerwa. Uyu munsi umunyabyaha umwe gusa yo kwihana, ijuru riraza kunezerwa. Haleluya. Ngo umunyabyaha umwe yihanye bakamurutisha abagororotsi 99 batarinda kwihana. Ariko imagine vraiment abagororotsi 99 akanyabyaha kamwe. Ariko murumva akakasumba 99. Murumva ivyo biharuro vya Yesu. Murumva uwo mwitwarariko wa Yesu. Murumva nukuvuga mu yandi majambo, ikiraje Imana ishinga nuko umunyabyaha yogarukira Imana, kuko aba 99 baramaze kumugarukira. Ahubwo aba 99 nibo nabo baza kusemera ati hari uwaducunguye. Haleluya. Ariko ikiraje ishinga nuyo ataramuzako. Nuyo ataramuzako. Bantu b'Imana, ndiko ndabatumirira gutahura umutima w'Imana. Ndiko ndagutumirira gutahura Pasika icarico. Ndiko ndagutumirira icazanye Kristo kuri inosi. Igihe yapfa, igihe yabambwa, igihe yasuzugurwa, igihe yagirirwa nabi ibi na biriya, bijya bikorwa byose gushika zuke akaja mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Ivyo nta wundi yari karabikorera umunyavyaha. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Ndashaka byukuri utahure beneda. Hari igihe ubutumwa bwiza twagiye turabucurika. Hari igihe ubutumwa bwiza twagiye turabushiramwe amazi. Hari igihe ubutumwa bwiza twabutumbereje mu bitari vyo. Ariko je kukubwira ngo umutima w'Imana, ikinezereza Imana nuko umuntu yihana, nuko umuntu agaruka kuri we, nuko umuntu amuhindukirira. Igituma tunezerwa uyu munsi tukavuga ngo Pasika, nuko natwebwe twabikorewe. Ahandi ho nta sansi vyari bifise. Haleluya. Ishengero nta sansi ryari rifise ryo kubaho.
ariko uyu munsi igituma dukorana tukaza nuko twaracunguwe. Haleluya. Twarabanyabyaha adukura iyo turi, ariko mugabo haleluya atuzana mu rugo rwiwe. Atuzana mu rugo rwiwe, atugirira neza. Uyu munsi dufise amahoro kubwiwe, uyu munsi dufise umunezero kubwiwe, uyu munsi dufise umwidegemvyo kubwiwe, uyu munsi dufise ubuzima bw'ibihe bidashira kubwiwe, uyu munsi haleluya uyu munsi dufise ivyizigiro muri we, uyu munsi kuko igikorwa yakoze yaraduhariye ibyaha. Haleluya. Yaraduhariye ibyaha. Bene data, nje gutumirira umuntu ari hano muri kino kibanza yagiriwe neza agaharirwa ibyaha. Tahura yuko mission ya Yesu ni mission yawe. Mission irahera, mission niyagarukire kuri Yesu ahejeje kubikora, ariko mugabo twebwe twasigaye kuri ino si. Yesu ari mu ijuru, ariko twebwe twacitse ibikoresho byo gutangaza inkuru nziza. Nje kugira ngo ijya nkuru nziza yakubayeko si inkuru nziza yawe gusa, ariko ni inkuru nziza yo gutangaza. Haleluya. Yo kubwira abakiri mu muzimagiza ukavuga ngo Yesu yaratabaye, Yesu yaradukijije, Yesu ni waduhaye ubuzima. Ukababwira abo bari hanze. Bene data, icyo nicyo twahamagariwe, kuko ijambo ry'Imana Pawulo ni wavuga ngo twebwe twahawe umwuzuzo, twebwe dufise ijambo ry'umwuzuzo, twebwe dufise ijambo ryo kuzuza. Haleluya. Aho twuzuriza abantu mu kubatangariza inkuru nziza, bagahindukira bagakurikira uyu mwana w'Imana, uyu yaducunguye, natwe tukazana benshi kuri we. Icyo nicyo twahamagariwe, icyo nicyo ujejwe. Twebwe ngo duserukira Kristo mu gishingo ciwe, ngo turaba ambassadeur. Tahura umutima wakurungitse. Ambassadeur, tahura umutima wakubwiye ngo kora icyo gikorwa. Nitugikora uko dushaka, nitugikora uko tugomba, ariko hari ibyo yashize imbere. Mbega ibyo yashize imbere uriko urabikora. Ariko nje kuguhagurutsa uyu munsi, nje kukubwira ngo mbega uravuga Yesu? Mbega umwitwarariko Imana ifise yo kubona umunyabyaha yihana, mbega wowe urawufise? Cyangwa ubona bariya ukabacira urubanza? Wewe urinde ucira urubanza uw'Imana yakunze? Cyangwa uvuga ngo nabo guherayo ipu bariya uriya yokizwa tukabacira ku rubanza? Ariko mwene data, nje kukubwira ngo na wewe ni wari ubikwiriye. N'ubuntu gusa. Anje kubwira umuntu ari hano muri kino kibanza, ufise uwiwanyu, ufise uwo muvukana ari mu rumogi, yarishwe n'urumogi. Igihe cyose iyo bamuvuze ucuvuga ngo kiriya gipfu, ngo kiriya ngo twarahevye. Nje kukubwira ngo wewe urinde wahevye uw'Imana yahaye agaciro. Nje kukubwira ngo uriya arashoboye guhindukirira Imana. Umwitwarariko nuko yogumayo ufise, nuko yogumayo canke nuko yohindukirira Imana. Haleluya. Usanga Imana itamuciriye urubanza. Haleluya. Ibandanye imubwira ngo ndacagukunda. Mbega wewe ni warushiriza kubikora no kugira umwitwarariko no kumufasha
kugira ngo igihe kimwe Imana imugenderere nawe akizwe. Ngiyi numbero y'ishengero bene data. Ngiki cyo twahamagariwe bene data. Ngiki cyo twahamagariwe. Haleluya, haleluya. Ishengero ihamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza. Ishengero lihamagariwe kugira priorite zima. Ishengero nirigwiza abamambre, ariko ishengero rigwiza abafise umutima w'Imana, batahura ico Imana yashize imbere, nabo bakakigira icabo, bakavuga ngo usanga data yarungitse umwana wayo akaza kungiza, akaba ariyo mission, nanje akaba yimpaye, mbega sinorushiriza kubikora. Bene data, haguruka mugende kubwira bari abantu bari hanze. Haguruka mugende kubwira abataye ivyizigiro bari hiyo. Haguruka uvuge uyo Yesu nibaguhamagariye kuvuga ishengero. Hari abantu bavuga ishengero yose iryo ryagupfiriye, ariko hari izina rikomeye, hari izina risumba yandi mazina yose. Uwo ni Yesu. Haguruka uvuge Yesu mwene da. Haguruka uvuge ubukuru bw'Imana. Haguruka uvuge ineza y'Imana. Haguruka uvuge ingene iyo yagukuye. Haguruka uvuge iyo yagusanze nawe, kuko ayo majambo uri kuravuga hari abantu baza gukira, hari abantu baza gutabagwa, hari abantu baza kuvuga ngo bwa bundi muri Yesu haracari ivyizigiro, muri Yesu haracari ivyizigiro. Bwa bundi naho natawe, erega bwa bundi ndacakunzwe. Bwa bundi naho natawe, erega bwa bundi Yesu yuguruye amaboko. Haleluya. Hari indirimbo baririmbye ngo Yesu yuguruye amaboko. Haleluya. Haracari ivyizigiro, Yesu yuguruye amaboko. Amen data. Nje kukubwira ngo agakiza saki wawe gusa. Utuntu twacu umenga no uduclub twacu tuki twacu yo ni watahuye umugambi, ni watahuye umugambi aho Kristo yaza kuri inosi. Ni watahuye umugambi igihe Kristo yaza. Ni watahuye umugambi umwitwarariko w'Imana. Mbega umwitwarariko ugera hehe mwene da? Umwitwarariko ugera hehe ukwiyumvira bari batarakizwa? Nje kukubwira ngo haracariho ivyizigiro. Yacucika intege. Ndashaka ubasengere. Fata umwitwarariko kugira haleluya, twari uwo mutwaro. Haleluya, twari uwo mutwaro. Urakeneye kubona biwanyu bakizwa, urakeneye kubona bajya bakolege bakizwa, urakeneye kubona abana bari bajya babanyi bakizwa, urakeneye kubibona, ariko arakeneye kukugira igikoresho. Haleluya. Ashaka kukugira igikoresho uyu munsi mwene. Ashaka kukugira igikoresho uyu munsi. Uyu munsi ashaka kukugira igikoresho. Haleluya. Twara. Haleluya. Haleluya. Igihe kimwe Yesu abwira ba Petero bari kwirobera, bari gukora ivyo bategezwa gukora ibikorwa byabo, muri Matayo igice ca 4:19. Arahindukiza ijambo, arababwira ngo nkurikira nzobagira abarovyi b'abantu. Abo Yesu twari kuroba, twari muri business zacu, twari mu vyacu kugira dutunga imiryango yacu. None ga Yesu wewe uzanye ivyo kuroba abantu. Haleluya. Uje kutubwira ivyo kuroba abantu. En d'autres termes, nta kindi Yesu aduhamagariye igihe twavuga ko tumukurikiye. Nta kindi Yesu ashaka ko turoba imitima y'abantu. Ashaka ko turoba imitima y'abantu bene da. Ishengero rirasamaye.
ishengero rifise imwitwarariko w'ibindi. Inguvu tuzitakaza muri ibi na biriya cyane, ariko nje kukubwira ngo iki kirakwiye yuko twese tucumva. Birakwiye ko twese tucumva kiremereye muri twebwe. Tubavuga ngo Mana, na jewe ndajishinga, na jewe uyu munsi ikindemereye nuko mbona nakayokizwa, nuko mbona nakayokizwa, nuko mbona wa undi tuvukana yokizwa, nuko mbona wa undi haleluya nawe yokizwa. Ico kikaremera mu mitima yacu. Haguruka shengero uyu munsi. Pasika ni intsinzi ku cyaha. Pasika haleluya ni Yesu wenyene igikorwa yakoze. Ico naco ntiyagikoreye jewe nawe gusa, ariko mugabo hariho n'abandi isi yose. Haleluya haleluya. Mbega urabifise mu mwitwarariko? Urafise umwitwarariko wo kubwira abo bantu? Urafise umwitwarariko wo kuvuga ico Kristo yakoze mu buzima bwawe? Ariko uyu munsi iki ni gihe ufata ingingo ukavuga ngo na jewe ndashaka kubikora, na jewe nditavye umuhamagaro, na jewe. Ibi si iby'aba evangeliste gusa nkuko abantu bakunze kubivuga, ariko nje kubwira ngo nuwo wese yakijijwe, nuwo wese yakijijwe. Ibi si iby'aba evangeliste gusa hanyuma ani washika handi wihorere. Oya mwene data, twese twahamagariwe kuvuga inkuru nziza. Haleluya, twahamagariwe kuvuga inkuru nziza. Paulo niwe yabivuze, yarafise umwitwarariko nk'uwo Kristo yarafise. Muri mu Baroma igice ca mbere umurongo wa 14 n'ugushika ku murongo wa 16, abagira ikibo n'abanyamahanga badebagura, abanyabwenge bo n'ibipfu ngo ndi n'umwenda wabo. Ya haleluya haleluya. Mu Gifaransa avuga ngo je me dois. Ese comi iryo jambo rikacika ubuzima muri wewe, uko bukeye ko bwije ukavuga ngo je me dois, ukavuga ngo ndabafitiye umwenda. Mwene data, nta mwenda wundi ufitiye umuntu, haleluya, atari kumuzana kuri Kristo, atari kumuzana kuri Kristo, atari kumuzana kuri Kristo, atari kumuzana kuri Kristo. Haleluya. Umurongo wa 15 bakatubwira ngo iki, ngo nico gituma jeho kubganje niteguye kubabwira ubutumwa bwiza namwe mu abiroma ubutumwa icarico. Mu Gifaransa bavuga ngo j'ai le vif désir. Ugushaka gushitse, ugushaka gushimangiye. Mene data, simana yo kumera iyo nyota, simana yo kumera iyo nyota. Aho ubonye udakijijwe ukagirira umutwaro, ukamugirira umutwaro. Haleluya, ukamugirira umutwaro. Umurongo wa 16 batubwira ngo iki, ngo ubutumwa bwiza ni buntera isoni. Niko avuga Paulo, avuga ngo ubutumwa bwiza jewe ni buntera isoni. Je n'ai pas honte de l'évangile. Uri kugira isoni kutangaza icagukijije, uri kugira isoni gutangaza icakugize uwo uriwe, uri kugira isoni kuvuga ico wemera n'uyu munsi waje wemera, uri kugira isoni. Paulo yavuze ngo nta soni mfise, nta soni tugira. Bene data, nta soni. Bariya bari mu mizimagiza umuco utereza kubakira, Yesu asigeza kubagenderera. Nico gituma ta soni ngira yo kuvuga umwami wanje uwandokoye, uwanguye kw'ivyaha, uwangize uwo ndiwe uyu munsi. Haleluya haleluya. Nta soni mfise. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dusohoke bene data, duhaguruke bene data.
tutangaze inkuru nziza, tuvuge icyo Kristo yacamuzanye nyamukuru, tuvuge ko yaje kudutabara. Hari abantu batazi ingene bagiye gutabagwa, babwire wa wundi yavuga ngo ni jewe inzira n'ukuri n'ubugingo, babwire uti nimuze ndabereke amazi y'ubugingo, babwire bereke inzira. Nta yindi nzira yo gukirizwamo atari Kristo Yesu, nta yindi nzira dufise atari Yesu, nta yindi nzira twahawe atari Yesu. Babwire tangaza. Haleluya, haleluya. Mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 14 bakatubwira ngo iki, ngo none ngo bazokwevoka, bazohamagara, haleluya, uwo batarize. Bazokwatakambira uwo batarize. Ngo none ni gute bazokwizera uwo batarumva? Haleluya, haleluya. Ngo none bazomva gute hatari uri karapresha, hatari uri karatangaza iyo nkuru nziza? Nta kindi mwene data, wewe vuga icyo Kristo yavuze, wewe vuga icyo Kristo yakoze, wewe tangaza gusa. Si wewe ugiye kumurokora kuko hari uwaturokoye, ariko gusa wewe numutumbereze kuri we, numutumbereze kuri we, numutumbereze kuri wewe, numutumbereze kuri pastor wawe, ariko mutumbereze kuri Kristo umwana w'Imana. Ndi wowe urumunwa w'Imana, tangaza inkuru nziza, vuga ubukuru bw'Imana, vuga ineza y'Imana, tangaza ineza y'Imana, vuga ubukuru bw'Imana, vuga ingene yadukuye mu vyaha. Haleluya, haleluya. Ico nico wewe uruhamagariwe, ico nico uhamagariwe. Haleluya. Pasika no gutangaza inkuru nziza, no gutangaza inkuru nziza, no gutangaza inkuru nziza. Ivyo ni jewe nawe tubihamagariwe, ivyo ni jewe nawe tubihamagariwe, ivyo ni jewe nawe tubihamagariwe. Yesu ashimwe gose, Yesu ashimwe gose, Yesu ashimwe gose, Yesu ashimwe gose. Ngiye kurangiza ndangiriza kuri aya majambo, ngiye kukwereka impamvu zishika nka 5. Ni nyinshi twovuga ariko nafashe 5 gusa. Igituma duhamagariwe kuganya lezame, igituma duhamagariwe kuzana benshi, kugakiza. Haleluya, haleluya. Icambere nuko iyo ariyo mission ya mbere Kristo yamuzanye kuri inosi. Twabivuze ivyo, twabitangaje ivyo, turabivuga ivyo. Mwene data, nimba wavuze ngo wavuze ngo ni umwami wawe, ico nico camuzanye. None wewe woreka gukora gute wewe ico umwami wawe yavuze? Woreka kugikora gute umwami wawe ari we yakwitangiye imbere? Woreka kugikora gute? Niyo mission ya mbere yiwe. Ikigira kabiri nuko nitegeko yatanze, yarariduhaye twebwe abakijijwe. Muri Matayo 28 murarizi verse umurongo wa 18 canke 19 baravuga ngo iki, gende, haleluya, mubwira amahanga bigisha, mubwira amahanga bigisha, mubahindure, muyandi majambo mubatransformer. Faites de toutes les nations mes disciples. Nubagira abadisciple bawe, sigikorwa sigwawe, ariko genda ubahindukirize kuri Kristo, bacike intumwa za Kristo. Iryo ni tegeko yatanze. Mwene data, uyu munsi
aje kuvugira mu buzima bwawe, aguhaye itegeko, aguhaye itegeko. Haguruka ubikore, haguruka ubikore, haguruka ubikore. Hariho ubuntu bugushoboza, hariho ubuntu buzoguha amajambo yo kuvuga, hariho ubuntu buzoguha ubwenge, hariho ubuntu, ariko ntuceceke, haguruka. Haleluya, haleluya, haleluya. Mariko 16:15 bavuga ngo iki? Avuga ngo allez par tout le monde. Haleluya. Genda et prêchez la bonne nouvelle. Haleluya. Ivyo sabanyamabahanga bazobikora, ariko nabamumenye, nabamumenye bene data, nabamumenye ni jewe nawe, abamumenye uyu munsi yaguhaye itegeko. Ikigira gatatu n'ubugombe, c'est sa volonté. N'ubugombe bwiwe arabishaka, abifisemo umwitwarariko. Muri Matayo 18:14, Alléluia, aravuga ngo ce n'est pas la volonté de mon Père, de votre Père qui est dans les cieux, ngo umwe gusa, ngo qu'il se perde, un seul de ses petits, umwe muto. Na subugombe bw'Imana kurya na wa undi asuzuguritse, na wa undi mwahevye, na wa undi ruhebwa. Subugombe bw'Imana yuko adakizwa. Mwanyumvise? Si jewe ndiko ndabivuga, si jewe. Nurya muto, nurya asuzuguwe, nurya n'uwagaciro mu nyonga z'Uhoraho, nurya n'uwagaciro. Ikigira kangahe kane, nico gitangaza gikomeye mu bitangaza wibaza wewe woronka mu buzima bwawe. Igitangaza ca mbere gikomeye mu buzima bwacu nuko twaronse Kristo muri twe, nuko twaronse ubuzima bw'ibihe bidashira. Haleluya, ni haleluya. Ibindi haleluya ni bito par rapport ico yakoze. Ico yakoze nico kinini, nico gitangaza gikomeye mu buzima bwacu. None ico gitangaza mwere data, mbega ni wocifuriza uwundi, mbega ni wocifuriza uwundi, mbega ni wogitumbereza ku wundi, mbega ni wokigiramwo umwitwarariko kugira nujya wundi yakira ico gitangaza. Erega Yesu ntiyabikoreye wewe gusa, ariko yabikoreye twese. Reka ivyo bitangaza vyimanifeste mu buzima bwabo ba. Haleluya. Reka ivyo bitangaza bikomeye vyimanifeste muri abo ba. Reka ivyo bitangaza bikomeye bigaragare bene data. Yesu ashimwe cha, Yesu ashimwe gose. Haleluya. Ikigira gatanu nuko haleluya niho honyene mbona mwijuru banezerwa, mwijuru bahimbagwa, mwijuru sinzi ngene babigera, sinzi ngene babikora. Haleluya. Ariko mugabo ndabona vigelegele kwa papa. Ya haleluya. Ijya ndirimbo iyo bariko barayiririmba, jewe ncambona uwihanye, ncambona umuntu umwe gusa yihanye. Haleluya. Umuntu umwe gusa ngo iyo yihanye ngo akarura, sinzi ngene babikora, ariko niho honyene muri Bibiliya mbona ngo ijuru rica rinezerwa. Haleluya, haleluya. Na namwe mbona ijuru ritubwira ngo niyakira ingwara, ngo akize ingwara, ngo ndabona ngo mu ijuru baca banezerwa, ngo ndabona ngo niyakira igitangaza iki na kiriya ngo baca banezerwa. Ariko igitangaza gikuru iyo gikoretse mu buzima bw'umuntu, haleluya, akaruru kishimwe no mu ijuru, ngo niho ngo karaba, hari umunezero mu ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu rujya mugani niko batubwiye ngo umwe gusa iyo yihanye, umwe gusa, hari umunezero, hari umunezero, hari umunezero. None ga mwene data, ndiko ndakubaza ni ibi niko ndavuga birakuraba by'ukuri? Urumva ko by'ukuri ari vyo ariko dukwiye kugira umutima wa papa, dukwiye kugira umwitwarariko wa papa.
dukwiye gushira imbere ibyo papa yashize imbere. Ubu nibwo butumwa bwiza, ubu nibwo butumwa bwiza. Ibindi ni inyongera, ibindi n'amakondisiyo yashizeho ku muntu amwizeye, n'amakondisiyo, amahoro ban, umunezero ban, ukumererwa neza ban. Ivyo yarabishizeho kugira amererwe neza, ariko hariho icibanze. Umva bikuraba, umva bigukonserna. Muri kajya kazi kawe vuga inkuru nziza. Ujya mu korege wawe mubwira inkuru nziza. Bajya bana bariya babwire, yacu babwire idini naco zizobafasha. Ngo muri life center, ingo iwacu muri fekabu, oya ayo madini naco azodufasha. Ikizomufashe kikamugirira akamaro n'igihe uzovuga Yesu, mubwire Yesu. Yacu mubwire iwanyu hehe? Iwanyu ni mwijuru. Nico gituma dukwiye kuvuga ivyo mwijuru, apana ivyo mwisi. Nico gituma dukwiye kugira umwitwarariko ukuvuga ivyo mwijuru, apana ivyo mwisi. Bene data, ico nico twahamagariwe. Mbwirira uwo mwene data kwegere uti nta choix ufise. Tu n'as pas de choix. Alléluia. Kiretse ubuti po ma si ivy'iwanje, ivyo si vyawe. Alléluia. Wa hari umunezero mwijuru. Saba abaririmbyi bashike ngaho imbere. Ndumva uyu munsi hari abantu bagiye kumumenya. Haleluya. Hari umuririmbyi yavuze ngo ico mukamumenya. Haleluya. Hari indirimbo ya Dudu ivuga gutyo ngo haleluya, ngo sico mukamumenya. Ewe nshuti yanje, sico mukamumenya. Ewe nshuti yanje waje uyu munsi, Pasika sidini, Pasika sumugenzo, Pasika oya simbuza umusincu. Haleluya. Sumugenzo, Pasika sidini, ariko uyu munsi nje kuvuga ubuzima, nje kuvuga ubugingo, nje kuvuga haleluya. Haleluya. Intumbero y'ubuzima n'igihe Kristo ari muri wewe, Kristo ari muri wewe, Kristo ari muri wewe, Kristo ari muri wewe. Siniko ndakubwira idini, siniko ndakubwira ikina kiriya, siniko ndakubwira oya, ndiko nkubwira ngo hari umwana w'Imana yaje ku isi, yaje ku isi, yaje kuducungura, yaje gukura bari mu ruvyaha. Reka ndagusabe duhaguruke twese. Haleluya. Duhaguruke. Haleluya. 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 Ewe nshuti yanje, ese wowe mukamumenya uyu munsi? Ese woma, ese wo kwakira iki gitangazo uyu munsi? Ese uyu munsi Kristo yo kwinjira mu bugingo bwawe? Ese uyu munsi wotika umwana w'Imana nawe ukabidirimba ukavuga ngo haleluya, ukavuga ngo ndi umwana w'Imana, ukabishingira intara, ukavuga ubukuru bwiwe, nawe ugatangura urugendo, nawe ukinjira muri buno buzima nawe. Haleluya. Haleluya. Ndashaka mwene data, nimba uri hano muri kino kibanza utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ndashaka ukirize. Uyu ni umunsi wawe mwene data, kuko ntuzi iminsi yawe yo kubaho, iminsi yawe yo kubaho. Uyu munsi haleluya, hari icyo Imana igomba gukora mu buzima bwawe, hari icyo Imana igomba gukora mu bugingo bwawe. Ndashaka ukiriza ukuboko, Imana ishimwe uri inyuma. Ndashaka haleluya, kiriza haleluya. Oya ntugire isoni. Ndashaka haleluya, turirimba indirimbo. Abantu benshi ntibaziko
kiriza gose, kiriza gose. Oh haleluya. Adawo haleluya. Mwemu w'Imana ariko arakora. Mwemu w'Imana ari hano. Mwemu w'Imana ari hano. Uyu munsi urakira ubuzima, urakira ubugingo. Oh ndashaka abamaze kokiriza batambuke bashike ngaho imbere. Tugiye kubafasha. Shika ngaho imbere, shika ngaho imbere. Ole gazakaye makaya, reko bakaya, leshikaya, leko mayaba, rede baya, leshindera gaya, lekeze baya baya, roba yababa. Oh shika shika, oya nuze, nunyaruke nyaruka, nyaruka nyaruka, nyaruka. Oh mwene data, nawe uri hariya shika. Oh karibu karibu, karibu karibu. Oh lebashaya makaya, oh rebasokoya, rebababa, zekete baya, shikere baya, leshaya baya, rebababa seba, lesobaya, lesote la mashaya. Oh karibu karibu, karibu karibu. Wewe uri nyuma nyaruka, wewe uri nyuma nyaruka, wewe uri kuri barko nyaruka. Oh hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima muri Kristo, hari ubuzima muri Kristo, hari ubugingo muri Kristo, hari ubuzima muri Kristo. Imani guhezagire, Imani bahezagire, Imani bahezagire, Imani bahezagire, Imani bahezagire. La shakaya, rosekeyaba, rebababa, resokotaya, rebababa, redekosaya, leshindeyaba. Karibu karibu, nyaruka, nyaruka, nyaruka. Oh haleluya, nyaruka, nyaruka wakira ubugingo, nyaruka wakira ubuzima, nyaruka wakira ubugingo, nyaruka wakira ubuzima, nyaruka wakire. Hari intsinzi, hari victoire, 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 victoire. Intsinzi, 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 victoire. Lashaya. Oh karibu papa, karibu papa, oh karibu papa. Azekende maya, oh shikara, retekaya, leshindea, roba baba se, reto lama shaya, rete baya, reto kotela, rete baya kasakaya. Oh na wewe ugisigaye, na wewe ugisigaye nyaruka, 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 nyaruka, nyaruka. Oh ale kasakaya, ebaya, ebaya. Ndashaka abantu babamfashiriza, ndashaka abantu haleluya, abantu babamfashiriza, babatuze, babatuze. Haleluya. Oh ndashaka bamfashirize. Umumwe wese afata uwiwe, umumwe wese afata uwiwe, umumwe wese afata uwiwe. Abatuze, batuze. Lashakaya, rete korabaya, leshidea, ambayise, ambayise, lasekaya, shekerebaya. Arachari ibizigiro. Haleluya. Yes. Lesakaya, rekosaya, rekaya. Wino, wino, wino. Nuracheregwa. Amaboko aruguruye, amaboko aruguruye, amaboko aruguruye, amaboko aruguruye, amaboko aruguruye. Wino, lashayabaya, redekasakaya, shinelekateka, rababasaya, redekesaya, orekatekaya, orebaselema, obakasema kataya, reto shinelakataya. Haleluya, 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 lebrashia. Abandi tugiye gusenga, tugiye gusenga. Uyu munsi tugiye gusubira gusengera abacu batarakizwa. Tugiye gusengera abacu batarakizwa.
tugiye gusengera abacu batarakizwa. Ndashaka kuvuga ngo Mana nawe mugenderere, Mana nakamugenderere, Mana nakamugenderere, Mana nakamukoreko, Mana nakamukoreko. Hari abantu bosenga, hari abantu bosenga, hari abantu bohamagara Imana, hari abantu bovuga, hari abantu bohamagara Imana ibagenderera. Abo bantu ibagenderere, bahamagare ozaka mashikerema brekora mashikaya breko shikatakaya brekale mashikoya reka shonde la kasheya brako rede zoma baba rede keseke ya baba. Iyo mitima itarakizwa turayamagaye ku Mana. Iyo mitima itarakira Yesu turayamagaye ku Mana. Hamagara Imana, hamagara Imana kuri abo bantu, hamagara Imana utibakize Mana, utibaye Pasika, utibaye Pasika, utibaye Pasika, utibaye Pasika, utibaye Pasika, utibaye Pasika. Mashekate koraba brekote kalaba. Sengera ujya mukorege, songera ujya mukorege, ujya mukorege musengere. Nakugora musengere, nakugora musengere. Radeko shakaya brade shaya baba. Sengera umugabo wawe, sengera umugore wawe, sengera umugabo wawe, sengera umugore wawe, sengera abamuvukana, sengera ababanyi, sengera abasakaya retekaya. Hamagara Imana. Imana iri hano, Imana iri hano, Imana iri hano, Imana iri hano, Imana iri hano. Oba kasaka madoroko tekaya reka sakaya ba reko zokobaya reka sakaya ba reko sakaya reka sayabaya. Bahamagare nituraheza. Vuga uti Mana, Mana nabarira, Mana ngiriza, Mana ngiriza ujya, Mana ngiriza ujya, Mana nabarira 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 ujya. Bivuge biracashoboka. Haracari ivyizigiro, haracari ivyizigiro, haracari ivyizigiro muri Kristo Yesu, haracari ivyizigiro muri Kristo Yesu. Ibintu biracashoboka muri Kristo Yesu. Abitwa abanyabyaha, haleluya, bacika abagororotsi. Muri Kristo Yesu haracari ubuzima, haracari ubuzima, haracari ubuzima. Alekoshi rekaya rekora bash rekati rekoshi esaya ebasa nubezesha amaraso ya, nubatunganyisha amaraso ya, nubezesha amaraso ya. Twitavye akamoma, turitavye Yesu, turitavye Yesu. Yesu kiza, Yesu taba, Yesu kiza, Yesu taba, Yesu kiza, Yesu taba, Yesu kiza, Yesu kiza, Yesu taba, Yesu kiza, Yesu taba, Yesu kiza, Yesu, Yesu, Yesu. Hari umuntu yohamagara Yesu, hari umuntu yohamagara Yesu. Hamagara Yesu, ivugira iryo zina gusa. Yesu, 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 Yesu. Ja Yesu, nazigera ashiri baraka. Uyu munsi bagirira umutwaro, guhera uyu munsi bagirira umutwaro, guhera uyu munsi ubyitwararike, guhera uyu munsi umutima wawe ubabazwe no kubona batarakizwa, guhera uyu munsi ubigire priorite, guhera uyu munsi bicike iby'imbere, guhera uyu munsi. Haleluya, ndashaka umanika amaboko yawe gusa. Uyu munsi ni umunsi w'izuka. Kristo yarazutse,
Kristo yarazutse. Kristo yarazutse. Ndavuze ngo ibyawe bimeze nk'ibihambwe. Ndavuze ngo bizuke mu izina rya Yesu. Ayo magara yawe azuke mu izina rya Yesu. Ibyawe byahabwe bizuke mu izina rya Yesu. Ndahamagaye ubushobozi bw'izuka. Ubushobozi bw'izuka. Ubushobozi bw'izuka. Ubushobozi bw'izuka muri kino kibanza. Ubushobozi bw'izuka. Ubushobozi bw'izuka. Ubushobozi bw'izuka. Ubushobozi bw'izuka. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'izuka. Mu izina rya Yesu. Ndabuhamagaye ku buzima bwawe. Ndabuhamagaye ku buzima bwawe. Ndabuhamagaye ku buzima bwawe. Ndabuhamagaye ku buzima bwawe. Akubera Imana nzima. Akubera Imana nzima. Akubera umutabazi. Akubera umukiza. Akubera umucunguzi. Nazigera ashira imbaraga. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Papa. Ndagushimiye igikorwa cyiza ukoze. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Tumukomera amashyi menshi. Wow!